Umukobwa agira agende biramugora aho nawe ngewe wari nyambo barasezerana agasezerana bahabara agenda asezeye abantu bahora batsa umuriro ati bana dufanye bya mwisho tumalizanye mimi natakwenda nani iko agaca asubira agakurikirana ibikorwa byawe na leta costume vraiment ile ndo ya kuvara kesho wewe si wewe ni mtangazaji basi mimi ndo mtangazaji mimi mtangazaji si wewe none kabisho karibu cyane akira umuntu akira umushitsi karibu kuri Shine TV. Uwo mukobwa rero ni danje uzi binavuze ngo nakora ikiganiro nashaka kumubona guma ndaba hariya urambeshiye beho murabizi ko dufite urubanza nizere ko babizi ikiganiro kiza kurakikiyeko tugishaka uno munsi mwijoro dufise ubukwe isaha 10 isaha 10 16h ni 16h30 ok 16h30 isaha saa kumi n'inusu warabonye abaririmbyi uraherutse kubona ndiko ndaryoherwa cyane ndi kumwe na madame twari turi mu bintu vya Livera bajya baririmbyi rero barabizi cyane baririmbye amwe jenja mu mwuka ndavuga no mu ndimi za bashankara esekelebo chocolat hagati ya fresh nabyemeye urazi ko mwese muri abantu banje yaba wewe yaba uyu tuza gukorera Imana tukayikorera nangura kwimenyereza amen ko haleluya Abel asubiye mu kagiza haleluya Yes, abakunzi ba Shine TV reka ndabikaze ngenda bashima bwo bose bakomeje kudukurikira wabona mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabura mu diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose ndi ngaha ndakubwira ngo ntucike intege kudacika intege ni intambwe imwe ituma umuntu ashaka kwihangira giwe bigatuma atera imbere bigatuma agera aho umutsama wacu umuvyeyi ndiko nakwita umuvyeyi umusheri wacu ageze kubera ko gukora ntucike intege vraiment ni ikintu kimwe nabonye gituma umuntu nange murabibona yes iyo ndigare mu muziki ndabazana ibintu bishushe vibes z'ibisazi nkuko mubibona namaze kuba ndi kumwe na na uyu basigaye banyita abantu ngo bose ngo kakajwi asha nije nagataziriye buryo abantu bagumwa ngo umusheri wa Abel ni cyane gose kakajwi karibu Abel watch murakoze cyane kumpa ikaze kandi ndi kumwe na kakajwi mba numva ntesa sana ibintu bimeze neza yego bimeze neza cyane kurapa tukabaha vibes bwana mimi niko sawa mimi niko fresh niko ndani ya TV Shine Way TV bro gwagwani WhatsApp man go wagwani dara dem yeah guys uniwe wanje ubundi iyo ngaba ari kiganiro n'umuntu niyumvamwo aba ari vibes after vibes yego abakuru y'imisi makuru ni meza sinidoga mu ncamake yes hagiye umuntu asaba amagara ukomeye abana bakomeye n'ivy'ukuri ukabona birakoreka neza nta mpamvu yo kudashima Imana hari indirimbo nganda kuririmbire barabarimbira abagende duhuye entre duhuye ku mugoroba wa Valence yiwe ya filme ibi bombe abanga umukobwa agira agende biramugora aho nawe wari nyambo barasezerana agasezerana bahabara agenda asezeye abantu bahora batsa umuriro ati bana dufanye bya mwisho tumalizanye mimi natakwenda Bonagasaga mwana wa mama jeho ndagiye Abel ubunye tuvugana ameze nk'umukobwa azogira mariage ejo ejo mfise vibe irenze kabisa zibisazi Abel tutarinjira indani muri lancement ya officiel ya filme yawe y'umwotsi first imyiteguro imeze gute imyiteguro imeze neza
nibaza ko aho ngejeje nkora ari kure cyane nta gisigaye uretse ko ndarushe cyane umutwe mba numva umumeneka kubera ma stress menshi hari ibyo nashoboye gutunganya n'ibindi nibaza ntanashoboye kubera ko ibibazo byo kwiyunguruza bigoye ugasanga ari utatumiye kandi wari kumutumira ari utahaye invitation kandi wari kuyimuha kubera byasinge nujayo hama ugize naho ngo reka ndayimuhe kuri WhatsApp ugasanga ni wa muntu mu mico yiwe yarimanwe ngira ngo je ndavyita nko kugara kumva ko ibintu byose ngo bibe ngo professionnel ngo je ngo utampaye igikaratasi je ngo ivyo ntumbaza ntashake kumenya ingene ubuzima bumeze ngo ajane nabwo ahubwo umuntu aba ari professionnel ubwo umuntu aba afise ikindi kibazo ko twagombye kumenya turi mu buzima bwa gute nta muntu atazi uko kuronka gatoro bigoye nimba ndakubyateka ndakurungikire kuri WhatsApp naho nyene birasomeka kandi gikuru nugusoma bya bintu nanditse ko byo kugira ngo ndagutumire urumva rero aho nta mpamvu yotuma utaza nibaza ko uwo muntu uwo muntu je nibaza ko naho yoba yarateye imbere uwo muntu kwa avansa biramugora hari umuntu yoba akivuga ngo ntiwanzaniye mu ntoki live ngo urupapuro kandi baramuhaye kuri WhatsApp kanamwubaha ukavuga ati mwiteka ryanyu nagomba naka message keza ukakamubwira ngo kubera ngo atanzaniye ngo mu ntoki ngo ahoje ngo wapi ngo sinzoza nawe mugabo si ibintu byiza rero je no bwamyiteguro imeze neza byinshi byaraheze turi kumwisho ubu nyene turi kumwisho ejo turugurura agaseke kacu ni moto fire ego umuntu ariko arabivuga gutyo aba yumva ko ngo ni ibintu byoroshe kuva utanga gukina filme ni kanga umaze kwiyumvira kugira lancement Jenny Kesh no kuva ntangura gukina cinema ya mbere nakinye nace ndagira lancement ya mbere yitwa Paradiso ndagira lancement kandi bituma nja mu bantu ubwo nyene bidatevye hama naragize n'indi lancement igira kabiri kuri hoteli Amahoro nivyo kuri hoteli Amahoro yari cinema nise My Family narasubiye kandi ndagira n'indi lancement muri hoteli Pyramide sindavyibuka ijya yo mw'irohero Rwanda SOS yari cinema nise East African Love urumva ni ya gatatu ni ngira ngire lancement urumva cinema zine zose ngira lancement urumva ko ndabimenyereye mu isanzwe sindi mushasha muri ivyo bintu nari mushasha ariyo mpamvu no kuruha ataco bimbwiye uko sanzwe nzi ko biruhisha nyene ntaco bimbwiye ndabikora nyene nk'umuntu abimenyereye maze kubimenyera amwita vieux uyu ni vieux wa mafilme ni mzee baba atukiraho nyene hari ikintu jewe ntaratahura sinzi ko n'abandi bose bashobora kuba bafite ico ciyumviro canke kukubaza n'akahe kamaro ka lancement kugira lancement kuko hari abantu bumva umengo nuguta umwanya hari abantu bumva umengo ni ibirori bisanzwe ariko ndakeneye kumenya akamaro ka lancement muri filme naka lancement rero si uguta umwanya yego ubu lancement ni ikintu gikomeye cyane n'umuntu ataragikora ikubita gashi bizomufasha kubera ko hari gushaka gusanga natwebwe n'urugero tugeze ko no mu bantu n'agaciro muduha ariko twagiye turerekana ko tubishoboye ko dushoboye kubikora tukagira lancement iratuma abantu n'abakuvuye ko basubira kukumenya kubera ko iyo uri kurategura lancement ugira igihe mu gihe kuva mu ntango yo kuyitegura ubu uri kuravugwa uri urerekanwa mu ma platform zose ni wewe amakava abakinyi bawe timu yawe ivugwa abantu bakurondera baguye ikiganiro bakubwira donc aragera igihe abantu bose bakaba muri iyo circuit ya lancement yawe uravyumva bivuze yuko iyo bamaze kuja muri iyo circuit ya lancement yawe baca bagukurikirana nuwa yarakwibagiye waruzi ko je nk'umuhina cinema ariko kesha ari gihe mpura n'umuntu agacambwira ngo warabihevye ngo waravye gukina hano je sinigira mpeba gukina ntandwi nimwe ntashira kuri YouTube ariko agacambwira ngo warabihevye gukina rero uzi ico bivako urashobogira sabone ariko nubwo wagize sabone ntuzurabona ibintu nshirako ati kubera iki ingene YouTube umuzungu yayikoze duvuge uburozi yayishizemo uburozi yayikoranye umuntu w'umuzungu
ikintu kurikirana cyane cyo iguma kiza ego nimba numviriza BBC nk'amakuru ya BBC misi yose ngiye muri YouTube nshabona notification ya BBC no kuvuga ngo birasaba ugumizeko uguma nkurikirana iyo ugumye nkurikirana niho link yanje uyibona ariko utankurikirana nubwo wogira sabone nshizemwe ibintu ntubona notification haboneka cyane bijya ukunda kuraba niyo mpamvu uzahura n'umuntu avuga ngo wewe ngo nugikina filime kubera iki wowe urakina mugabo arafise undi muntu mushasha yaharaye amera nk'umukurikirana ariko arakurikirana filime yiwe runaka igaca imutwara agaca kumabona notification z'uwo muntu akurikirana wowe ntasubira kukubona niyo mpamvu rero inyungu ya lancement hariho wa muntu yakwibagiye wa muntu atagikurikirana atakibona notification arabona basi ko ati aragarutse rero yarabihebye ndani kandi niyo ntuzi kumisirikira arabibona basi wowe wapfuma avuga ati aragarutse rero yarabihebye agaca rero asubira agakurikirana ibikorwa byawe agaca asubira agakurikirana ibikorwa byawe analeta costume vraiment ile ndo ya kuvara kesho wewe si wewe ni mtangazaji basi mimi ndo mtangazaji mimi ni mtangazaji mtangazaji si wewe urumva rero acha niende wazi lancement ni ikintu gikomeye cyane gituma abantu babona ko kiriho kandi ugikora sasa suzume ule mtu wewe uko mu bindi wewe mu agatebe kiyo naribe bamuzanira agatebe ariya nawe araza kujamo bandanye yego karibu cyane guys Abel none muri ruciye waka murariciye iduka Abel kuva tukorana ufate nagumya mbona atari tranquille naguma mbona akora araba gucya kumbe naguma ngira ngoja mtu oya hariya umva ndindiriye abantu banje nyene ndindiriye abantu banje ndindiriye umukameramani wanje agira azane filme ko ejo du lancement agira yizane nga kugira tuyicekinge hama urumva nawe yaciye haca yaravuye ukoreshe ko tazokwambara nawe nyene urabona ko aciye haca kugira arabe ingene ibintu bimeze kuko urumva aguma kurikirana kugira ibintu bizogende neza bizobitese so guys dufise umuntu mushasha noneho Abel aho bada urampenda sana ule mtu karibu cyane akira umushitsi karibu kuri Shine TV uwo mukobwa rero ni danje uzi binavuze ngo nakora ikiganiro nashaka kumubona guma ndaba hariya urambeshiye mwakire akira utise sokora ikiganiro bisanzwe mugira mukorane we mwakire akira sindi umunyamakuru yakumbeshe so karibu cyane Ornella murakoze cyane yego usanzwe ngenda mu muziki Antreta banzura musaba abakunzi bacu ko vraiment c'est la première fois uhicaye mugabo tuzokwicara mu buryo special jewe nawe gusa ubwire ngo namambona ama TV kenshi reka posting ibiganiro ngo uho ngo Abel bivuze byose ngo bya Ornella mutone yes karibu cyane rero merci hama ndabashimiye kunyakira ndashimiye n'abakunzi ko adukikirana muri rusange nyene no gushima nabashimiye usa neza bro ni yasho ofisi bashaka kutubwira ibanga ukoresha kugira ngo niyo ku mugoroba tugusanze uri mu kazi gumusa neza unafuha ni mimi niko dada oya n'ubuntu yes wiva gute witegura gute umunsi wejo numva shushe urashushe wikora biri ugira ni ibintu nyene nsanzwe namenyereye yes ndamusaba abakunzi bacu ndabaramukije cyane mbeho murabizi ko rero dufite urubanza nizere ko babizi ihiganiro kiza kurakikiyeko tugishaka uno munsi mw'ijoro dufise ubukwe isaha 10 isaha 10 16h ni 16h30 ok 16h30 isaha saa kumi n'inusu tuzobanga isaha 10 z'umugoroba vyari vyananiye ariko nivyo ega ni isaha 10 vyari vyananiye kuvuga isaha 10 z'umugoroba niho kuvuga ngo isaha 10 z'igitondo ngo isaha 4 10 z'umugoroba rero karibu muzoza kudushigikira n'ukuri mudushigikiye niteka kuri twebwe tuzoryoherwa ko dukeneye gushigikirwa muri bino bintu vyacu nimwe bafana dufise nimwe babosi dufise nimwe dukorera muhari tuzoryoherwa gusomba hari ikibazo kimwe numva ashaka kubaza Abel ariko na Motore numva ashaka ko yoca kivuga ko hari impamvu numva ashaka kumenya impamvu abantu biyumviriye ko ari Mutoni na Mimi
igituma aribo bantu wiyumviriye ko gukinana ifilme akaba aribo ba actrice principal ufise muri filme yawe kubera ko aribo wiyumviriye kama mutoza aza kwishura ati wiyumvise gute umaze kumenya ko ariwe uzokorana na Abel filme kandi tukaba tubona bishusha ari moto ziko pe nashusha ndiko ndabira wewe mbo ikintu ca mbere kwiyumvira ngo gukinisha Ornella na Mimi nk'aba acteur principal ikintu ca mbere nuko nubundi basanzwe ari abakinyi beza kandi abakinyi tubanye neza ngira abantu baraza amateka yacu ariyo mpamvu rero gukorana ari ikintu gisanzwe hama novuga ati sibo ba principal bonyene harimo n'abandi harimo n'abandi ariko kubavuga ko ari principal ngira ukurikiza ijya kava twakoze ariko ari impamvu twayiyumvire kuyikora kujya kuko ikintu cyose mu kugikora ubu ufise impamvu yacu n'intumbero yacu nimba twakoze ari Mimi na Ornella je ndi hagati birafise ico biza kubwira abantu ariko nciye mfata nkashira hundi ku ruhande hari ico nashaka kitaza kubuko rero sukuva ko ari bo bonyene bari principal mo n'abandi ba Dani nka Dani dukoranye imyaka myinshi nawe nyene cinema irimwo kandi yashoboye gukina amasene tari make hari uwitwa ba meme undi mudama vyibushe nawe nyene arimwo n'abandi benshi gose ni film irimwo abantu benshi wakurikije ya cover rero ijya cover yabaye kujya kubw'impamvu bazoyirabire ejo yego na Abel igihe kinini mugabo hariho n'abandi basanzwe bakorana kandi novuga ngo barakaze kuko urumva ndazi ko mwemerana hagati y'icyo nkundira mwebwe nuko ntanzi ngo ndabona amafise hari abandi bakinyi bakomeye turavuga ba Fanny Ravine turavuga ba Kado Havel hariho n'abandi benshi ariko kubona rero yikwimvira akagutora kugira ngo ubu actrice principal like ariwe tubona cyane kuri cover nubwo tuzobimenyeje impamvu ariko ndashaka kumenya wimvise gute reka mvuge ati muri G5 ndi umwana waho rero iyo kenshi banditse story niyo yicagurira abakinyi imaze gucagura abakinyi iyo story kamitamwo bivuze ngo kandi ngasanga ni story mfise nk'amasene menshi sinzokina nk'umuntu arengana yiruka ico ikorwa neza kugishima kandi nkayikora neza je rero navyumvise neza nk'ibisanzwe ngira niko naramaze no kubimenyera sinzi navyakiriye neza kandi cyane kuko iyo byihenda naho nabimenyereye iyo byihenda bigahinduka usanga bimbabaje no kuvuga ngo we uko mukobwa wa Abel wanajua yes ibirori tubyitege gute mbega nihiriye banga like abafana banyu kuko ndazi barahari ngaha kandi baraba ibiganiro ndazi bari show bameze gutya naye ma surprise basi mwogenda muamenye muvuga ati vraiment umuntu azosiba aka kantu ndasabye ntazo ikintu ca mbere wavuze ati naye ma surprise muteganirije abantu nimba tuyavuze ntazo bakibaye ma surprise narizi ngo ndaguhaye umutego je ntiwonshobora urumva nimba ama surprise na ma surprise nyene bobo gusa bazoze gusa ico nababwira ku masara ukuntu nyene bya byamucanze gato bya saa 10 ngo 4 ni kuvuga uko bimeze nuko nsaba abantu bose bafise igikorwa bamaze gukora muri industry nimbura umuririmbye nimbura umukinyi wa cinema nimbura umwubahwa runaka uzohagere kare saa 10 kugira ngo uce kuri tapi rouge uko ifoko tuguha icubahiro tubaha icubahiro abantu bacu abakunzi bacu bazoce kuri tapi rouge hama babafate ifoto nziza cyane nimba ufise umukunzi wawe ntuzomusige ufate ifoto nziza cyane hama ikindi azo bariho MC amenyereye industry azoba ari karakuvuga ibigwi donc ucinjira uri kuravuga uraca kuri tapi uri kurarengana hazo hariho MC ajeje kukuvuga hama ushobore kwinjira indani uciye aho kuri red cup hama rero ugeze indani uzocurindira twebwe abakinyi nyezina tuzuza kwinjirira rimwe isaha 11 n'inusu tuzinjirira rimwe abandi bose binjiye ariyo mpamvu byasaba ko saa 10 muzo mutangiye kuza abandi saa 10:10 saa 10:20 saa 10:30 gucyo iyo saha n'inusu nijanye no kwifotoza nibyo bya red cup rero tumaze kwinjira twebwe nyezina
ni ukuvuga lancement izo bitanguye kandi iyo lancement izokogwa isaha n'inusu donc dufise amasaha 3 isaha ya saa 10 kugera saa 10:30 ni ijanye no kwifotoza no kuryoherana guca kuri dikape isaha n'inusu kuva saa 10:30 kugera saa 1 ni lancement nyezina ni ukuvuga nayo nyene n'ibintu atamwanya wo guta kuko twe dufise amasezerano twagiranye na bano bantu kandi n'abantu baha amasezerano mfise sale kuva isaha 9 niko konzera ivuga nkaba ntegeza kuba nayisubije saa 2 nta n'inyoni zo bikiri ngaha wa muntu rero yibaza ngo abarundi nta masaha bazi gukurikiza ngo je ndigira 6:30 uzosanga tugira tubiheze 6:30 uzadusa n'ababihejeje kandi 6:30 hari ibyo z'ubuhombye bya bindi byo ku mafoto n'amaredi kapri byose bizaba byamaze kurengana kubera ko tuzoba turi muri sale muri lancement nta uzoza kugufotora uje utevye rero ntuzocuja ushavure ngo abandi babafotoye ubonye amafoto yanje n'ubundi canke yiwawe ngo abandi babafotoye ngo je ni bamfotoye bizoba bivuye kuri wowe wacirewe amasaha wa muzingo amasaha y'abarundi nta masaha y'abarundi abaho amasaha n'amasaha ni saha international ya GMT arico bita isaha itwara izindi ira ahantu bita GMT rero nta sandundi baho we ni sandundi urabona ibaho bakubwiye saa 10 ni saa 10 ni umuzungu ya Esther saa 10 nyene saa 10:30 ni saa 10:30 nyene nuko bavye Esther nta bindi urenzako ico nico kintu nashaka gusigura kugira ndababwire neza nyene bizoba bipanze Mutoni shaka kubaza ikintu kimwe umaze gukorana na Abel ama filme menshi ariko speciality nabonye kuri iyi filme yitezwe n'abantu benshi cyane like uri kurabiraba ingene bipanze urabona ko ari ibintu byiteguriwe cyane aho je nugura Fibi mbona Abel nugura TikTok ni Abel like barabikunze kandi barabipubliya niye difference ubona kuri bigiye kuba n'ibyahora biba ukiraba integuro yavyo hajya ibintu bizogera kuri bibona kare yego vrema iyi filme tureke no kuvuga ngo abantu barayishuhiye ifite story nziza yego vrema ifite n'abakinyi beza yego bisigura ngo iyi filme ko byagenda kose ntituzoba numva nakubashira hasi amutatu wangusha ntitushobora bivuze ngo kuyishuhiye uzokomeza kuyishuhira uzokigara uvuga ngo ngukume ngo byariye uvuga ngo couverture yari nziza ngo usanze ngo indani ngo bya oya n'indani uzosanga bimeze neza rero ikindi nacyo ndabona iyi filme no kuyikora n'ingufu yakoresheje nibaza ko atayizo yakoresheje mu filme aheruka gukora kurabona yore yikora na lancement iki kandi abantu ngira bari bamukumbuye ko akora lancement iki yashuhira ibikorwa nyene aharukuno baba bamaze kumenyera ivyo bintu babikubuze ko bashumenga niba ko barakubona nyene barakora kwibagira niyo mpamvu rero warabihevye niyo mpamvu rero numva bashushe kandi si bonyine bashushe natwe turashushe kabisa hari ikindi kintu nabonye n'ibintu vya repetition kuririmba kandi kabet kwa watu tukusonga ino muri sha nabisema wote bo bo ni kimwe mu ma surprise ariko nibaza ko kitari surprise nimba ko uzi Abel umuririmbye ushobora no kuzomutangara ubonye ko aririmba bo sinzi nimo hari gihe noze gusanga ngize mood yo kuririmba ugasanga ndarembye kubera aza bari position azo bari hariho nikini na nibagiye impamvu bozoza kare narateguye groupe ya karaoke music live aza hariho music live izo bihari no kuvuga we waje kare uri muri sare kuva iyo saa 10 ntuzogira iki ntuzodebukirwa ntuzogira iki uzoba ufise abariko baraguteramisha mu buryo bwo kuririmba turirimbo twiza kandi umuntu abizi cyane no mu pianiste abizi cyane Pajo ari kumwe n'umuririmbyi nawe nyene abizi gose ku buryo turimbo twose mukeneye gospel mukeneye twikirundi twakera twose eka n'ama country music yose y'ikizungu twose tuzoba duhari mbere yo guca ku ma red cap n'ibiki hazoba harimo haraba niyo karaoke cyane nukuvuga rero nta muntu azorambirwa ngo acike intege nukuvuga ngo udakunzi kuzokunda ikindi udakunzi kuzokunda ikindi hama rero nukuvuga yuko ivyo kurimba nibishika ugasanga ndagize mwe muyera hari gihe uza karaoke nkaryoherwa warabonye abaririmbyi uraherutse kubona niko ndaryoherwa cyane ndi kumwe na madame twari turi mu bintu vya Bibera bajya baririmbyi rero barabizi cyane baririmbye amejenja mu mwuka ndavuga no mu ndimi za bashankale esekele bo chocolat rumva rero bivuze ko nejo ushaka gusanga ruga ziduze nono zaduga usanga ngiye mu mpemwa cyane nibuka umurimo w'Imana na heavy usanga ngiye ajya imbere ndaririmbye kuko piano izo bihari micro izo bazihari
ubwo rero igihe usanga bibaye subirana urukundo rw'Imana mu izina rya Yesu. ntago nigeze ndeka ndaruretse n'iyi filime sinoyishobora izi filime n'Imana ituma ndazikora uvuze ngo umurimo w'Imana no kuvuga ngo n'Imana nagukumbuye kubiririmbira mbo kuririmba ndazi ko Imana bikumbuye kuko jewe ndibaza nubwo nta views nari mfise mu kuririmba ariko sinabura n'igihumbi abantu igihumbi rero ushoboye kunezera ni benshi bakanezera abantu igihumbi bakunezerewe ni benshi hariho n'abazumva ku radio hariho n'abazumva mu isengero no kuvuga ngo ivyo bintu birahari jewe umutima urambwiye ngo ndababwire ati muze mukorana indirimbo mfate tuzokora indirimbo none kandi sha ico kintu ndagishaka jewe ikintu umutima yego ndagishaka bro umutima wangu unaniambia hivi muanze kuimbana pamoja ngiye tugiye kuyitegura tuyandike ama tuzoyikora yego tuzoyikora cyane maze kubibona bro ubibonye muhiyo nyene ubibonye uziko narabye statue ya Abel muriko muraririmba ufite ari umuntu wakurikirana indirimbo ugasanga nk'indirimbo ya Vestina na Dorcas uriko urayiririmba ukabona umuntu uko afise naye nari umuririmbyi mu rusengero imyaka myinshi je suis prophète non prophète gusa vraiment ico cyane kandi tureke brag muri misezi naguma ngora abagenzi ndabashusha mbwa nkumva ni ibintu ndiko ndavuga nazi neza ivyo ndiko ndavuga bimwe uvuga kumva menga ubikora undi kumva menga ukora sinati mwambwira abantu ndashaka gukora indirimbo y'Imana imwe ndabavuruge bihire baryohere ariko ndayisohore mvuga ikintu nyene numva shaka kuvuga nimba yo gushima Imana nimba yo kwidogera Imana nimba yo kwidogera bisi ariko ndabicishe numva mu ndirimbo muryoherwa mutagiye mafu none umva nawe Imana wazi ikintu je nagira ndagusabe iyo featuring tuzodukorana iyo ndirimbo okay tubaye batatu cyane ubona gute tubaye okay ufata nk'indirimbo imwe murana kantike ziraryoshe oya ntituzirimbiza abandi oya bandika kantike bo shaka dukompose iwacu cyangwa tugirese kuri kantike ko turabishashe twuko dusha muri game ko turi bashashe n'uvyo kompoza biroroshe c'est vrai yego bro filime zobereka ko je gukompoza ndabishoboye kuko n'indirimbo ziri muri iyi filime zose n'izina zikompoje hari indirimbo zibiri zigize iyo filime hariho nk'indirimbo ivuga shigikira impano yawe nibwo buzima bw'akazoza kawe iyo ni je nayikoze haro n'iyindi nakoze nyene ca ndayiha umuntu w'umukobwa ayishiramo akaje w'umukobwa bitewe nuko nabona gashobora gutesa hagati muri sinema urumva rero twe turabanditsi ntidukenera kuririmba twabishatse uwo munsi bizaba bibaye Frema guys yabaye hasigaye kubishira mu ngiro guys are you ready ko tugiye kubakubita igisonge ca dance mwe muravyumva gute je vraiment twemereye ndirimbo ndabasavye je nzobishutse yego none je nishuza nk'umusazi kandi hanini nguvu dushize ngaho ni wabimenyereye muze babu unaona na hagati wa fresh navyemeye urazi ko mwese muri abantu banje yaba wewe yaba uyu none tuza gukorera Imana tubayikorera nangura kwimenyereza amen titire iravuga ngo Abel asubiye mu gakiza haleluya titire ivuga ngo Abel asubiye mu gakiza warigeze ugata nako nataye niwe warabivuze yari yumvise nabi yes reka ndabashimire abantu kuri reka tugere dutegure guys ndashaka ko muhiyanta abantu kubera ko hari abantu batazi ngaha hantu mubahiyante mubwira aho bizobera amasaha mwamaze kuyavuga ariko ndashaka ko muri rusangi ebana mu motive abantu motivation oriente reka tuboriente turi babiri tangura hari umuntu usanga akunda akaje k'umudemu je ndamuriyansa acha kumva ati ntugoruje ko ruramvuruga reka atangura yo oriente ahavuge neza hamaranje nzana urujwi abakunda ugumugabo nabo nyine ntibazohombe boriente ndagusavye oriente tangura wewe nangiriye nabi aravyaze aravyaze nta kundi reka ndabivuga ni kuvuga lancement izobera muri AFB canke Institut Français ahahora hitwa CCF ku bantu batahazi ni ahantu harabana na bonesha aha nimbuza ahantu bonesha yakorera hararabana canke ukabuza ahantu hari Legidezo naho nyine birarabana nimba bamuza kugura amayinite amukuriha amatara urumva ni wohabura canke banke y'abagande yitwa DTB byose birarabana urumva rero ntushaka kuzimira niho muri CCF ndumva ndabarangiye jo saa 10 urenga kandi tuzoba twamaze kugera ngaha ubwo ni ruhande ya vile uruka bisi gusika cumanuka musi ya kioske ubu hageze twarashatse kuvyorosha kandi kwinjira ni ku buntu
utazovuga ngo bakubuje kwinjira. You are welcome, bienvenue, kaze. Hanyuma tubereke tubereke aho tugejeje ibikorwa nkuko yabivuze ni igikorwa ciza nitangiye ndashiramo ingufu cyane kugira ndagikore kibe ciza ndazi ntimuzogaye kandi mugani wiwe nkuko abantu bamenyereye nkora balance borazi ko babivuze umbwira balance bamaze gukora ni menshi cyane rero abantu bari bankumbuye ariyo mpamvu n'abakinyi ba sinema benshi bambwiye yuko bateze kuba bahari hariho n'abasibije amatournage yabo ejo nta kuntu noja muri tournage ntagiye gushikira Abel rero kubw'ivyo ejo ndazi ko bazonezerwa bazoshima nawe Imana iguhezagire ko abanyumviriye ko kugira ngo umfashe promo dushe kugira ikiganiro ahanyene bizobera kugira abe barahabona narabuze umwanya wo kumamagara urabizi wagumamagara mu biganiro ndabura umwanya n'ubusi ndose n'akagasegonda inje nganda avuga ati wo buri hafi we waruryamye kuranagona none ko avuye muri douche asa neza zifreshe ngo yararyamye yumvise gusa ko ndi muri ville aciye abesha ngo nanje ndi ngaho kumbe yagiye muri douche acaraza arirukanka umva rero n'umwana mwiza aranjegekiye abashaka ko dutezanya imbere rero Imana iguhezagire cyane ndabibutse ko filime Impano ku munsi wa mbere izocica kuri televiziyo y'igihugu uko aribo dusanye dukorana isaha 3:30 z'ijoro izocica kuri televiziyo y'igihugu hama icibandanya muri YouTube ya Abel official kuwa gatatu isaha 3 z'agatondo urumva rero ko ibintu bimeze neza cyane akajambo kanyuma mutore nukuri turabashimiye kandi cyane mwakoze kudutega amatwi Imana ibahe umugisha iduhezagirire hamwe amen Namarisi nagenda gusaba cyo tuzokwana ibiganiro bye nawe ndavyemeye nashaka tuzogira vibes bisazi ndavyemeye kuvuga nanjye kandi ndagafise yes guys rero nitwo akaryosha bavuga ntigahora mwitama reka ndabararike ejo mu gitondo agomba ngo ndavyemeye inshuro ziga ngo ndavyemeye uri munsi mu biganiro bamubajije bwira kantu vuga kantu kamwe ukunda ndavuze ngo vuga kantu kamwe ukunda kuri Abel nimba Abel umuvuga mwiki mbe yavuze ngo ndarese kwibaraguza yavuze byose yavuze gusa bamubajije akantu bumvuga bakavuze gusa agenda mukunda Abel nta kintu na kimwe wovuga ko nyene uvuga wo muvuga ko sese nyene nyamanyamukuru yakibajije nyene genda mukunda ibintu byiwe byose nyene ni normal nyene Yesu yarishuye amadeni nyene amen ya mukomeze mukundane ndakunda n'urukundo rwanyu anseta amen kuko n'urukundo rw'abana b'Imana rwarundi intumwa z'abana mo kera rero mukomeze gushigikirana so guys mugende kuri YouTube channel ya Mutoni murabe filme nziza Mutoni Ornella official murabe filme save the date save the date murabe save the date ni filme imwe icigwa narizi je muri dance hari yanye muri shoti naraje hari muri shoti kandi vraiment mumushigikire nawe nyene n'umukobwa w'igihugu umukobwa mwiza amen yo kumbe ni mwiza sana sorry nibage ko ni kuri kamera cheka bye so guys ciao a bientôt